bw'Imana iyo umuntu abuciyemo rero agira ibyizigiro by'ukuzoshika mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Amen. Nta yindi nzira iriho izotuma umuntu ashika mu bwami bw'Imana atari iyi nzira yo kubyarwa n'amazi na mpwemu. Tusome hajya ku murongo wa 22. Hanyuma y'ibyo Yesu ajyana n'abigishwa biwe mu gihugu cy'Iyudaya, ateba nayo nabo abatiza. Kandi Yohana nawe yabatiriza ahitwa Ainoni hafi y'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi. Abantu baraza bakabatirizwa kuko Yohana atari bwashirwe mu ibohero. Umubatizo Imana yemera ni umubatizo w'amazi menshi. Yesu n'abigishwa biwe batebeye Iyudaya ariko arabatiza. Mugabo turaza kubibona hano yavuze ngo Yohana nawe yariko arabatiriza ahitwa Ainoni hafi y'Isalimu, kuko aho ariho hari amazi menshi. Yesu nashimwe. Amen. Aya mazi ni menshi, muze kubirorera mwitonze, muraza kubona bose babatirijwe muri aya mazi menshi. Umuntu bakamwibiza rwose akabatizwa mu mazi menshi. Yesu rero yarabatiza n'abigishwa biwe, kandi na Yohana nawe yarabatiza ahari amazi menshi hitwa Ainoni. Turaba muri iki gice cya 4 muri ubutumwa bwanditswe na Yohana. Umwami Yesu amenye ko abafarisayo bumvise yuko aronka abigishwa benshi kandi arusha Yohana umubatizi, kandi abatiza benshi arusha Yohana umubatizi. Ariko Yesu bwiwe siwe yabatiriza, barabigishwa biwe. Yesu nashimwe. Amen. Kuvuga rero igihe cya Yohana umubatizi abantu barihana bakabatirizwa, n'igihe cya Yesu barihana bakabatirizwa, abigishwa biwe bakaca bakora icyo gikorwa kuko nabo bari barabatirijwe. Uyu munsi tugomba gukorera iki gikorwa cyo kubatiriza hano, kugira ngo abo bantu bashika 19 bagiye kubatirizwa nibo batanguye kubatirizwa muri Yorodani hano, ikimenyetso cyuko batanguye urugendo rwo kuja mu bwami bwo mu ijuru. Yesu nashimwe. Nta muntu azoshika mu bwami bwo mu ijuru ataciye muri iki kimenyetso cyo kubyarwa n'amazi menshi na mpwemu w'Imana. None rero umuntu wese yiyumvira ngo azoshika mu ijuru aciye ahandi, ntibizoshoboka, kuko ijambo ry'Imana niryo ritwereka turiciyemo, niryo rizodushikana mu bwami bwo mu ijuru. Tugomba gusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, akozi b'Imana rero bashike hajya kugira ngo bakore iki gikorwa. Ijambo ryawe yatubwiye ingene cyatangujwe nawe, cyagiye wagenda kuri Yohana ati mbatiza ubikure tubikore dushitse ukugoroka kose. Aba barihanye none bagomba gushitse ukugoroka kose. Mana, abakozi bawe imbere yuko dutangura iki gikorwa turasavye ngubane natwe, ijuru ryuguruke. Turaguhamagaye Yesu hano kuko ari igikorwa cyawe. Abakozi bawe udushoboze, uzobukoze Mana. Ndagukengurukiye rero mu izina rya Yesu Kristo, kwaba bagiye kugeza ikirenge mu cawe. Cyagiye wabatizwa mpwemu yera yaciye amanuka ajya asa n'inyuma mu gishusho cy'ishusho y'inuma. None rero turasenze, ryajwi ryavuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda karampimbara, nimumwumve. Abariko ba bene data bagiye kubatizwa mpwemu yera amanuka bagweko, umuriro wa mpwemu yera
murakoze. Ndasengera umuntu wese ari hano yaje kurorera ibi bikorwa wakoze kuko byabaye byiza, bishishikare kuba mu mitima y'abarorerezi baje kurorera hano bantu. Abatarakizwa, abatarabatizwa mu mazi menshi bagende bajanye ijwi ryo kuzoza kubatizwa muri Yorodani. Urakoze kuvyumvise kandi urakoze kugiye guhagarika igikorwa, niwe wagitanguje kandi uzogisozera. Tubisenze gutyo muri Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndakubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Amen.